kuko uno munsi kw'itariki ya 17 z'uku kwezi kwa Munyonyo urumuri rurinjiye nka mu ntara yacu ya Mwaro. Barabibabwiye muvyeyi wacu yavuze ati urumuri aho ruzoca makomine yose y'igihugu cacu c'Uburundi ruzoca rwirenganira aho ruzosanga ata bikorwa ariko barakora. Mugabo aho bazosanga ibikorwa biko birakorwa iterambere ruzoca ruhagarara rwicare rubafashe kugira ngo rubatere n'intege runaterere agacumu k'ubumwe nyene icubahiro umukuru cacu c'Uburundi yabarungikiye. Uko muharuye imifuko 55 kuri shantiye yose bazoja basanga muri komine yose baciyemwo, murumva yuko imifuko myinshi cane gose y'isima izoba igiye mu bene gihugu kugira ngo ifashe mu nyubako rusange. Twagomba rero tubakeze kandi dukengurukira n'abanyamwaro bashoboye kwitaba kugira ngo baze kwakira runo rumuri rw'amahoro. Urumuri rw'amahoro rwerekana yuko mu gihugu cacu c'Uburundi hari amahoro n'umutekano. Aha mu Burundi bwacu amahoro n'umutekano birakwiye. Ku masaha 28 kuri 28 umuntu atemba mu gihugu cose c'Uburundi atamuriye ugwara. Namwebwe intwara murabona yuko hose abantu batekanye bari mu misozi bakora ibikorwa vya misi yose. Nibaza yuko ubu ari igihe cyo gukomeza amahoro n'umutekano dufise, mugabo tugaca tuja ku bikorwa rero, ibikorwa nyezina, ibikorwa biduhuza twese, ibi twita ibikorwa usanga ivy'amashuri, ivyo kuraba amabarabara, ivyo kuraba ibitaro n'ibindi biduhuza twese hamwe, kandi tutibagiye n'ibikorwa vya misi yose vy'umwe wese mu bikorwa vya misi yose. Umukuru w'intwari yabivuze neza ati dushiremwo inguvu, ati kugira ngo viteze twumve yuko dushizemwo inguvu cane, kuko turakora mugabo kamenga turagwayagoya rimwe rimwe. Twiga gukora dukora ikijo twita plan de travail et budget, ni ukuvuga plan de travail dupanga ibikorwa bikorwa mu mwanya ungana uku, kandi twagera tubikurikirana igihe biko birakorwa kugira ngo ntibicerwe, ko bicerewe ca biceza n'ibikurikira, kuko twamba twasubiramo vya bindi tudashaka guheza ico dutanguye. Turagomba yuko mwogikora ko mukacumva cane gose. Amanje ndabatumirira kubandanya muvuze umutima wo gukundana, wo gushira hamwe. Ndabasavye mugwanya akarenganyo, ikintu citwa akarenganyo mu gihugu cacu c'Uburundi, mukagwanye cane gose akarenganyo mu nzego zose hagati yanyu n'abandi, harya mu mihana iwanyu. Ntihakagire umupfakazi, ntihakagire imfuvyi arenganywa, kandi ntihakagire n'uwitwaza ubupfuvyi canke ukwitwaza ubukene ngo ace yibaza ko abantu bose bamwize canke ivyo. Mugabo ubutungane aribwo buja imbere kugira ngo tubone ko twese turaba mugabo umwe, ata mwanya wo guta uriho, kandi ata mwanya wo kwiyumvira gusamaza abantu ukiruhuka. Twagomba rero dusha tubasaba yuko uwo mutekano n'amahoro mugwaza mu vyaza ibikorwa vya misi yose, kugira ngo ya ntumbero ya nyenicubahiro mu gihugu cacu c'Uburundi yuko n'imiburiburi mu 2040 tuba turi igihugu cifashe nubwo cigaburira kikiganza, nukuri twaba twabishikiye ivyo twita PMR muri uwo mwaka. Hamba 2060 tukaba turi ibihugu
turi mu bihugu vya rutura bimwe ahubwo bitumirirwa kuja gufasha ibindi bikiri mu nzira y'amajambere. Ivyo rero tuzobishikako ari uko dukuye amaboko mu mpuzu, tugaheza tukagwanya akarenganyo, tugaheza tugakora kandi ata n'umwe asigara inyuma, kandi tukagwanya ariko citwa akaboko.